burya umuntu wese yavyaye ntiyamenyera isiguro y'umuvyeyi ntiyamenyera ibanga ryo kubaha jewe narabibonye ndabishingira intahe umuvyeyi niyubahwe umuvyeyi niwe nkingi y'urugo buya hiti y'umuntu ibaho rimwe gusa ibaho rimwe ibisigaye turakora juste kugira ngo tunezeze abafana tureke kudeseva abafana hama bamwe bakaguma baryoherwa na bya bikorwa iyo rero ugifisa ako gahiti kagendere neza ugakorere bien wige gusha inkono zo kwitwaza mu busaza canke Esther iyi ndirimbo kuvuze ati iba hit arimwe ntashobora kugira hit zibi apana zibiri gusa nyinshi ariko iriya ndirimbo yatumye tukumenya nk'ubu ndakubajije nk'ubu wowe uribuka nk'akarorero wowe uribuka indirimbo yatumye Fizzo tumumenya mu Burundi kumenga ni nyinshi apana nyinshi yatumye Fizzo tumenya ko ari umuririmbyi munyana we oya si munyana je ijya yakoreye kujya kabiri mu bwinshi nabibuze ESTHER NISH turakunze kubona yuko afise imigenderanire myiza na Jean Pierre Nimbona KIDUM canke KIDUM Kibido canke Patiri Mukuru burya Patiri Mukuru kuri ESTHER NISH avuze iki uriya namwita Daddy akomeza kumfasha muri ibintu bimwe bimwe Follow me ni ESTHER NISH neza na neza azarela karimbo kamaze iminsi ne gusa gasohotse akubwira ati baby follow me warumvise izo confession ziri mu iyo ndirimbo warazumvise jewe gushikino ngo tuzobana ndakuvyarira abana hari abandi bavuga ati tuzobana abana nishuze ariko kubana tuzobandanya tubana ariko ni ESTHER NISH akubwira ati follow me hama tubane hama tuvyere n'abana na cyane warabonye kajya kantu ko jya mujama ijya kobe igitangu uyu muji urambonera bino bintu azaye urabona bino bintu vy'ikigenge nta bintu vyo kumutelefona kuri phone ibintu vyo gukobereza gaca kema nuburambe mu rukundo na cyane uburambe urabona ESTHER NISH yambaye gazayel ibintu vyo kujanisha na IREBE FM yaje ahubwo umega erega babizi babazi ko baje muri VIP radio station, the big house in our town, the super level radio station. ESTHER NISH azayel yajaberewe cyane bari kora tubaza urubaka no kantu abantu bamwumvise hari inyuma mbega uno munsi umunezero uratwica uradusatagura bamwita ESTHER NISH urashobora no kumwita Nishimwe Estella cyangwa rero bavuga ati Esther Estella Esiteri wo muri Bible yego indirimbo zigiye zitandukanye n'umuririmbyi mwiza cyane urashobora no kumuha instrument iyo ariyo yose akagukubitira azayeli yari indirimbo zigiye zitandukanye afite indirimbo yitwa Oradekonye afite indirimbo yitwa iyi ndirimbo rero Kavori Voti yagukoze aha nukuri azaye fero mugenzi wanje ariko reka cyane namwe ya ESTHER NISH yamaze gushika kuri no ndirimbo Kavori Voti yarayiririmbye nga kuri Cercle Epic umunsi umugenzi wanje yaciye azarambwira ngo ujya mukobwa aratsi kuririmba n'ukuri kw'Imana ntiyanirutse basana bimubwire live yerega abantu babasitariki ubwira cha telefone basa bimubwire abantu babasitariki bakigoye kubege afite indirimbo zigiye zitandukanye ni ESTHER NISH afite indirimbo yitwa Akadawa afite indirimbo yitwa Nishimwe afite indirimbo yitwa Follow Me rwa gusohora afite indirimbo yitwa Banyoye haciye amezi 3 ni for the first time in our house for the first time the microphone the kingdom the Burundi's number one VP a radio station the big house in the French show azaye ESTHER NISH n'umuririmbyi mwiza
ariko no munsi ategeza kugenda bamushiriye ku kidodo twarababwiye uciye muri kino kiganiro rwose kidodo ku gahanga canke ku bunya oya ari ahantu tugishyira muri save kandi rero ikidodo cyacu Esther ni gihera oya arabatari sisa soza nzizi uborose credibility yo gutera imbere aze ESTHER NISH cyakuza kumubona cyane yarigeze kuba nomine muri Sika yarigeze kuja muri Ethiopia muri Addis Ababa gusirukira Burundi hari turamubonye ari kumwe na ambassadeur Willy Nyamitwe turamubonye ESTHER NISH mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ni ESTHER NISH utazomona muri twa dusho tuhoba hovye urazi impamvu abari kubwe n'abantu babakuru twafaka akosha ngo twafaka oya ESTHER NISH amasho yose abaserukiye igihugu abari kumwe n'abantu babakuru umuntu azi kuvuza instrument zose wetinya ijya bashira ku rutugu ni violet yaka viola anyway viola urazi ko dufise viola y'ikirundi iyo yise inkingiti mbe ni nanga inkingiti sinyari umuntu aze kuvuza inkingiti cyera ababwiye ESTHER NISH bavuza abarega azayari abantu yitira ngo nabaririmbye mu ngabo gasanga iryo zina bariko yarikoresha kora ko basora indirimbo gusa arazana kutubwira itandukaniro umuririmbyi no witwa umuririmbyi ariko kubera ko asohora indirimbo ESTHER NISH rero umuririmbyi abushitse na cyane ari anyamesiriba yose akora kuvugiriza ni ESTHER NISH azaye n'umufise ingabiro yo kuririmba karimbo karashaka kugakora warubizi je nayo mfise vraiment ingabiro niyo kuririmba oya ndabizi ko gukosora n'umuhinga w'amajwi afise ingabiro no kumviriza kumviriza ndashobora kuvyumviriza avuga ati ego kwera ahantu wankomye ariko niyo gutwenga nabonye mfise gutwenga kandi ESTHER NISH aratanga amanota ari muri nanje ndaririmba hari anya bapetera bahejeje bakuraho yabakuyemo avuze ngo araza kumbira ingabirano yanjye mbega washa no munsi reka tumwakire ESTHER NISH for the first time in our building in the microphone the KIDUM the Burundi's number one VIP radio station the big house in the big house in the super level radio station bamwita ESTHER NISH canke mamao ESTHER NISH reka twakire ESTHER NISH kandi mwebwanya merci sana ndaryohewe kunshura mbese mwirebe FM sanze ibintu biri ku murongo vraiment ibintu ni atare mambo ni tokostic ako kanuni gashasha zaye chukabika tukongeza no muri introduction y'iradio abaryohewe vraiment vibe nuko murashira muri mood deja nimwe bwanyakire none ndasanze naye ndi muri mood ndaramukije cyane abantu bose baduteze amatwi muri umwanya none ndayibutsa ko ndabakunda cyane hama ndahari ifuza ko tuganira na ndumva zo kubabani oya nta kuntu seza gutanga umurongo wa telefone asaye ni ESTHER NISH yamaze gushika mugambi samirizi rebe FM n'abakunzi bacu urabona ko bariko baratubaza n'amakuru yiwe turavuga ati bahiriwe bahishije uno munsi ni ESTHER NISH aza kuba umutumire yamaze gushika nizire ko bamaze no kumwumva andabona hari anye n'ubutumwa bugufi uko burazavuga ati mutwakirire ESTHER NISH ariko kandi hagati yaho nyene azaye nashaka dusubira gatoyi inyuma turi mu kwezi kw'icenda umwaka ugira urangire ndashaka ndamubaza akabazo kwa mbere ESTHER NISH umwaka uheze career yiwe yayibonye gute tuvuye muri ya mwaka uheze tuza no muri uno mwaka tugeze mu kwezi kw'icenda ufise indirimbo zigera kuri zitatu ufise follow me ufise banyoye anako ufise zibiri zonyene muri uno mwaka tushaka kumenya gahunda wari ufise muri uno mwaka warazigeze ko canke biracari ko biraza muri ano mezi atatu imbere ku umwaka urangira ugamutangaye kunyinjira d'abord manze nsaba imbabazi ku bafana banje bamwe bari batanga kunyidogera abandi bakwa kunkubita kubera agashavu kukuntu ndiko ndabanyoteza ariko
mu mwaka uheze sinari nicaye nariko ndakwaho inyuma yo gukora ijya EP zimwe zatwara ukomeza luminary EP byarantwaye ingufu nyinshi cyane gusohora EP y'indirimbo zibona ari zingahe cyarimwe ntago byari byoroshe so byarenze kuntwara kandi akandi kanya ko kuba concentré banze kwanza nkora ibindi bintu hamande yaho murabizi ntidutunzwe na kamwe gusa nitwo tungwa n'umugabo kuririmba gusa hano iwacu dutegeza gukora ibindi bintu ku ruhande turondera ivyunguka kugira ngo abana baronka ico batamira natwe turonka ivyo twinvestisa muri uwo muziki rero muri rusange mu mwaka uheze sinari nishimiye cyane kariya yanje ariko nishimira ubundi mwanya ko ivyo narimo bitabaye amazi byabyaye ibyamwa byiza bituma ndabazanira abanyoye na follow me kandi nibaza yuko nazo ziri mu ndirimbo zantwaye energy rero ubu najenje niko novuga ya judge kina n'umuntu akubwira iryo jambo kujya kuyimvura y'igihubusi abazoba bahoba zobahitana jura mu nzira boya bwabara nganda kubahitana vraiment ahubwo nibaze duhutire hamwe rero nyaza yuko 2023 nuko yangendeye mugabo nanege kandi kuvuga yuko n'ibintu by'ingendo z'ama festival byarantwaye bituma nyene donc habaye mutu twishi twatumye jewe ntaba present ku mwanya bamwe barabikurikirana kuri réseaux sociaux ngenda Kinshasa mvayo nja muri bahita gute Côte d'Ivoire non Côte d'Ivoire narahereje muri Ethiopie tumwe n'amagaba va Ethiopie ntaranicara nje Côte d'Ivoire ntaricara kandi nje Nairobi ingendo zari nyinshi rero dukuri ndisaba imbabazi ku bwanje ariko nibaza yuko ntari nicaye vraiment kandi sinoguma muri studio misi yose ntegeza gusohoka manze ko nanje guronde so nukuri ndashima cyane ibyimva mutima abantu bose bagumye banshize ko umutima babona ko Margaret ndahari kubera ko anye ubu bavuga gute za buriya tubabona iyo twabaye absent ari ama commentaire ajya ama message mwandika byose biradushikira kandi bamwe biratubabaza ufata umengo nyene hari ukuntu uri kurahemuka utabizi ariko ndakunda bari abantu twagumanye muri bya bihe bitoroshe bagumye banyandikira kuri réseaux sociaux kuko nubwo nishura commentaire nda liking kandi ndazi like zanje barazibona bamwe yidogera ko nishura buri commentaire cyangwa ama message mugana wo bayari jewe message 5000 wozi kwandikira umunsi umwe ndazi gutozishura so that's why namanda babibutsa ati gira commentaire nyina gira like nabonye commentaire yawe hama baranantunga sindi muri habitude yo kwishurana n'abantu muri commentaire ariko like yanje umaze kuyibona menya ko nashimye ubutumwa canke nubwo mbana bugahenda like nuko ribereyeho mangashima namwe bw'abamenyesha makuru bamwe twagumye in touch mutubaza ati mbega hiyo bimeze gute kutagikoma mbega bimeze gute kununku so be blessed muri rusange muheza yiwe cyane amen ESTHER NISH nkundire imbere ko neza tuza muri carrière yawe ari akabazo kari kambakiye kandi akamaranye igihe kitari gito ndavuga ati umunsi nzogira ibakwe sorry ESTHER NISH nkamubona nzomubaza kano kabazo turegeze kubona umukobwa witwa Sandimili muri Mama House ariko no mu biganiro mwakunda kuba muri kumwe ukavuga ati ndamuzanye muri carrière yanje kumufasha nk'umukobwa mugenzi wanje namubonye mwingabire ariko gushikino saha nituzi Sandi iyari mbega muri Mama unyuri wenyene hariho umugambi wo kuzana abandi nyuma ya Sandi d'abord Sandimili absence y'ihari kubera amashure ari kuri université rero barabizi ko twese imbere ya byose kwanza tubanza ko tugaheza gahunda z'ubuzima hama tukinjira mu bindi sino yari nka trance yo kubereka yuko apara twebwe hari izindi ngabere ziko ziravuka hama kuba absence y'ihari swat azogaruka canke aronsa akanyanzo umuzo nawe yivugira uko byifashe parce que hajye mu mwawundi ntushobora kuvugira rero hama kuba afite gahunda yo kuzogira abandi
muri umwanya ndindiriye ivyuma biraho ko bishika kugira ngo nshobore gukora mu buryo buri officiel apana uburyo bwo kwitiza egende rundi ravuna rero bishogerezo binyorera cyane nzoheza ngire gahunda nuvuga gahunda nyezina kuko muri mama house ntabwo ari recording gusa dufise gahunda nyinshi zitaraja hagaragara cyaje habona kumvo z'ubuzima canke zo kurondera ibyo unyura abantu rero reka tugume dusenga niko novuga numvaze muri mama house sanze arashobora kugaruka cyangwa akazozana abatoyi biya akazana abatoyi baguma bibaruka baguma badutera ariko Zayel ni ESTHER NISH yarakoze igiteramo cyitwa Come and See concert urabona yuko cyo gifashe cyangwa cyo giye gifts izina y'indirimbo nyene ya ESTHER NISH ari indirimbo yitwa Come and See urayizi ibintu by'akaranga hariya hanyuma mvumbwira ibintu by'akaranga muco nyafrika muco nyafrika ndashaka kumenya indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ESTHER NISH kubera iki washoboye gutora Come and See concert indirimbo rafise indirimbo dufate nk'ubinye indirimbo akadawa cyangwa kuvuga ati akadawa concert cyangwa n'izindi ariko ukacuvuga ati reka ngire Come and See concert bon nibaza yuko après ya umbamwo kubera ko ubaririmbyi murabizi ko burya hit y'umuntu ibaho rimwe gusa ibaho rimwe bisigaye turakora juste kugira ngo tunezeze abafana tureke kudeseva abafana hama bamwe bakaguma baryoherwa na bya bikorwa ariko kiriya gikorwa catumye kikulansa kigatuma abantu bakumenya buriya niyo hit yawe rero après ya umbamwo Kamensi yarabaye nk'indirimbo yo novuga ko yashoboye gufasha imitima ya benshi haba ngaha mu Burundi haba mu micunga hariya muri Afrika hagati kubera ko iri mu ndirimbo zatumye jewe nsohoka igihugu cyane hariho Kamensi na Kavorivori zari indirimbo ama video yazo ubona yuko zifise akanovera k'imico nyafrika rero naravye kumbamwe murabona twayikoranye ni collab na KIDUM iyo rero niyo yari indirimbo yanje jenyine donc numva umengo niyo apart ya umbamwo niyo hit mfise jewe rero nategezwa kuraba icya kabiri yari titre yoroshe kubwira abantu ati Come and See concert nakantu koroshe ubwira abantu bose iyo niyo yari intego nyamukuru sino zose murabizi ndazikunda ariko nababwiye ngo hit y'umuntu ibaho rimwe ryonyine iyo rero ugifisa aho gahit kagendere neza ugakorere bien wige guca inkono zo kwitwaza mu busaza canke ahubwo nyine ngaciye maze none Esther iyi ndirimbo kuvuze ati iba hit ari imwe ntashobora kugira hit zibiri apana zibiri gusa nyinshi ariko iriya ndirimbo yatumye tukumenya nk'ubu ndakubajije nk'ubu wowe uribuka nk'akarorero wowe uribuka indirimbo yatumye Fizzo tumumenya mu Burundi kumenga ni nyinshi apana nyinshi yatumye Fizzo tumenya ko ari umuririmbyi munyana we oya sibuja je ijya yakoreye kujya kabiri mu bwinshi nayibibuze leave me alone nk'ama generation Z ntayo bazi nukuri umwe wese rero aragira indirimbo imu branding abaririmbyi bose bafite indirimbo yatumye yitwa naka hama iriya ndirimbo rero ubundi ntabwo ari hit y'indirimbo hit y'izina ry'iwawe ibaho rimwe ku muntu urumva ibisigaye ni ukuri kw'Imana ntababeshe turakora kugira ngo turyohere abatwizeye hama ibikorwa byacu bije muri biography uruhungene wandika biography ejo ni watumirwa ukize ugatumirwa muri concert ntwava usanga uko present indirimbo imwe tugakora ufite album wa presence ijya mu gitabo c'ibyo wakoze ibyo byose nama every y'ibyo wakoze niko tuvyita sinovuze ngo hit z'indirimbo zashobora no kuvutangura kuririmba zikarinda zikira 200 ugumuha abantu amahit ariko ijya ndirimbo yatumye tumenya izina giwawe iyo hit yawe cengira akabazo hano nyine ni Come and See Zayel ni giteramo cyagaragayemo abaririmbyi ndavuga Visual Love ndavuga na MB Data turabye indirimbo kuntu yari yubatse nkuko ESTHER NISH yaje kubivuga ni be wavuze ngo ikinyafrika kanyafrika umuco nyafrika umuco agasha bino bintu bizodukoziba umuco nyafrika
ukivuga igiteramo Kamensi tutonge kuvyumva ati yari igiteramo kigiye kuza cyitwa Kamensi concert narinzi kuko kizoba ciganjiyemo iyo mico nyafrika nyene ariko sivyo twagiye kubona kubera iki utakize muri ya shusho nyene y'indirimbo ngo twabonye Kamensi song. En fait d'abord ico giteramo cari gishigikiwe na Faneva kujyanye nyene mwabibonye twakoranye c'est-à-dire que bobo rero nari mfise kwari ku brandinga izina na concert yanje ibisigaye integuro programmation nibo bari bafise mu minwe sinon yaweza ko na giteguye nayo gishira muri stade yagutse cyaka ahantu samwe yene hugurutse hama nkashira ama critères tenue du jour nkavuga ati tenue kuko après indirimbo iyo concert ndategura ibindi bintu ntwaba mvugira hano nabonye umengo mwino misi kwibana imigambi biravumye Usenya ko bakwiba umugambi Yaragashaka uravuga kantu no muze tuzora kagere dukaba yagakoze umunye ngo atabezi ntahidi no ngo twahugura rero après ibyo ndategura n'ibindi bintu biri biggest bivanye n'indirimbo ngiye kubahereza zizokurikira nyuma follow me rero ntako kabazo mbajije no mumengo ugomba abufundura za envelope ku oya urashaka kuducira ku mayange buke hejuru basi ariko yari yo gahunda nivyo yari yo gahunda ariko comme nababwiye ko competition nabiteguye vyateguye na Faneva group ariko babitegura mu ntego yo kunshigikira yo kumfata mu mugongo umva rero bene urubanza canke nibo bamenye ko nyene barutwara duko bazijamira nyene mbugita no office kirindi rero mwico gihe bategeza kuba ari bo bayoboye bakambye ati twe concert tuyibona uku mwico gihe jewe bampaye ivyunguka urombo niki nibigaruki wanje uko je cyo mbada bivuza no kunguka rero iyo tubitegura nkuko peut-être ko vyari kuzana ikindi kintu gitomoye ariko kandi twibuke ko nibyo izabira inyuma kari inyuma karahinda yani ka vibra karazona turi kumwe na ESTHER NISH canke mamao ubonye mamao canke se mamao ushobora ko ari ESTHER NISH mu majambo make azayen ni ESTHER NISH twamubonye muri RFI hariya anye ariko kandi twarabonye ni kiganiro yatanze muri RFI naho nyene baramwakiriye neza ni ESTHER NISH yashoye no kuririmba na ryajwi giwe rirongorotse abamenyesha amakuru bavuga ati no mu gihugu cyacu bano barimbye nabo dufise bano barimbye mu gihugu cyacu nabo dufise hari ukuntu uja kwakirwa muri studio ugasanga studio iragukanze ari ryambere mugabo igihe ajayo abajournaliste ba RFI nibo bakangutse nibo bakangutse adasha kumenya ESTHER muri RFI byari bimeze gute bon en fait muri RFI urabona ko bonyene barihitira mu indirimbo biya ntabwo ari umuririmbyi wa propose ngo indirimbo anje ngwishire mu competition comme nk'izindi competition zose zamaze genda z'ama radio z'ama promotioning hama je nanje nakangutse mu bandi sinakobesha mbonye bandungikiye akalinke ngo mwebwe nk'ukuntu bona nyene Kamensi mu kanda cya kabiri nyene ushumva nyene ni gucelebrate ariko uba wumva nyene hari ikindi kintu genre ibiro mu ndirimbo z'abanaija z'ikitose zari ziri muri yo mpuzenya ukabona indirimbo yo mu Burundi yatowe ngo biba biryoshe cyane donc urumva umengo mu mutima hari cyo mariye igihugu na cyane cyane ni ESTHER NISH turakunze kubona yuko afite imigenderanire myiza na Jean Pierre Nimbona KIDUM canke KIDUM Kibido canke Patiri Mukuru burya Patiri Mukuru kuri ESTHER NISH avuze iki uriya namwita daddy cause jewe twamenyanye avona ari fisi indirimbo dushika nka 5 zari kuri YouTube batigeze bamenya abantu ariko nyuma yo guhura nawe abantu basho kumenya ESTHER NISH ninde ESTHER NISH mu Burundi arabaho ugomba ndavutse bwa kabiri niko bivuga mu ndirimbo ariko ko navutse bwa kabiri kehera rero numuvyeyi aramvyaye kandi n'ubu arakomeza kumfasha muri ibintu bimwe binabiriya cyangwa iyo ngize confusion mu bintu byane nkavuga ati eske muzee unaona ikitu rero ndamwita umuhanuzi canke umuhanuzi cyangwa umuntu amfasha gupanga ibikorwa by'iwanje so rero dushobora kuba tutari muri
en contact cyane ariko iyo wabaye nk'akantu ngizeho confusion nkamuhamagara tukabivuganako ibintu birakomeye cyane cyane ko na ESTHER NISH birashyushye ariko nzaye kugira ikiganiro kiryohe bisaye ko ESTHER NISH tubazo dutanu n'akaririmbo ku ruhande natwe turuhuke makama adutemwa ka adutuje ndatangure kuri kavori vraiment indirimbo yanje nkunda cyane age n'akadawa ndaza kumushyira mu rya kabiri alto ariko gama esa ndagushyira mu indirimbo yigigwe ko canke tugabanye byari byo byose rero gashaka ko ndi hano oya je ndagabanye je nta ndirimbo shira mushaka gufeeling I need to feel you rero nago feeling twagiye turi kubona ESTHER NISH turi kubona mamao neza gaya duhe akapela y'indirimbo yitwa kavorivori. Are you ready guys? Are you ready to listen? Yitwa ESTHER NISH twagiye yahi kavorivori. Burya umuntu wese yavyaye ntiyamenyera isiguro y'umuvyeyi, ntiyamenyera ibanga ryo kubaha. Jewe narabibonye ndabishingira intahe, umuvyeyi niyubahwe, umuvyeyi niwe nkingi y'urugo. Kavorivori waneye iteka ryo guheka nk'abandi. Imana yakumaye icuma tugahura, tugahura nopfukama nkayisenga, nkayisega ibibondo, nkayorosa birenzi. Mama, mama, hori horere, kavorivori, hori horere, mwana wa Afrika, yo, kavorivori kanje, kavorivori kanje. Uramaze kuja mu mbwe mu ndirimbo nkizi. Reka ndakubwire kwanza, mu ndirimbo nkizi hari akantu wavuze ngo atumirwa ngo n'abantu yacesha ko ngo abatara bafakafaka. Ndatahuye impamvu rero abantu batara bafakafaka atari muri mu kuyitumwiza. Ego ofete abantu bamutumira nibo abantu baba bafise ama rendez-vous, urumva bariko baranwa buke bariko barumviza akazi katamena amatwi. Mbega technique vocale azaye muri ni ESTHER NISH. Ikibazo cha twibaza ati none twari tubayeho gute ESTHER NISH ataraza. Indirimbo nzomusaba remix ESTHER NISH naje ugenda umuririmbye ESTHER NISH. Na kuntu twova nga twikoze mera studio iracishayo. Bamwita ESTHER NISH ari anije kuduha indirimbo itwa kavorivori. Turabona n'umunywanyi yanditse ubutumwa bugufi yavuze ati Latifa azaye ESTHER NISH arabikora neza cyane, mbega ijwi. Mbega ijwi y'amajwi y'amamwuruke video uti bizo yo kwitama nachakire la chakire neza azaye reka tuwandanye ati kumuna ESTHER NISH ariko kwanza kuba n'umurongo wa telefone 39 ubusa 075 tukumuna ESTHER NISH ofisa kabazo cyangwa intererano cyangwa ushaka kumutamwe muri Lumi Cash. Niko keza ako kanyuma sa tukarangire tugatebeko wali kasharaji refa balo Lumi Cash itange
Aki ko tutakumva neza. Unyumva? Ubu ni bona ariko ndavuga ati Esther Nish ataniye limikashi yiwe. Limikashi? Kamanze ndamuramutse kwani. Turago. Yambu neza shon. Estela. Murahari. Mama Yesu. Ndagusiga tukavana nibasiba kutuvuga ijoro n'umutaga wowe Mambo vipi sana ana ukenda kumbi dojija serio ndabona ubisukatse nawe ni woroje kabisa turabikunda cyane kandi biko gukora turabikunda cyane nandi ndabakunda byo gupfa ndakurahiye wandanye ushenga cyane turakwemera sana asante sana bro kabisa merci beaucoup asante sana Aki ariko kuko ndirimbo cyaraka ariko udamusore bahise murari yari muri video achumuriyeko uriya anye tugaburiye ko hajya nyene wabonye ubwo ndumvise ushatse kuvuga ko twabikoze neza merci kugeza nawe twikeka vrema yarabonye mwaramaciye yabonye vyarafitinganye bano bantu ko bafitinganye n'ibiki twarinjiranye hariko shari mitsanzu n'icenda ubusa 5 ni 69 turi kumwe na ESTHER NISH munywanyi ku murongo wa telefoni hariya anye IREBE Pamalo mwiriwe cyane home umeze gute ndashima no kuri ndashima kabisa ndi kumwe na ESTHER NISH yego ndamukunda yamaze namusengere kabisa amen wowe ko pasi byose twagiye azunyije birofa mana unguriza namusengere ego mana dukunda turashoboye gushimira ko n'abatoye muri ngo ESTHER NISH man abaririmvyi benshi mana ubu mana bashaka kuririmba mbwa ntibamenyekane kuba ESTHER NISH man ari umuririmbyi mana ahantu hose bamuzi mana byose mana turabigushimiye mana turashoboye guheza indirimbo ziwe mana ndetse bimenyekane ku isi yose mana tuguhetse n'umuryango wewe n'abantu be babiri batwaye muhira yataha mana tugusanga atangwane bagize mana turaguhetse n'umushinga ntahe wewe mana bandanye bubaka neza bumvikana aho kawukana mana abandanye bakundana mana turabigusavye rero turashoboye gushimira kubona mana ESTHER NISH wamuzanye kure wese yaciye imidoga myinshi itandukanye bagize amasanganya mugabo kubona yashitse amahoro nk'atapfanye yagize hatanze imana turagushimira imana urakoze imana bahezagiye cyane amen numve bagomba kurira sinzi ko abafana bansengera Esther oui amanda kubaza iyo ndirimbo ego jewe yabudaso washyize umutima bwaranyoheye udase nyibutsa burya bw'amaboko burya rero oui niko weriki atadase washizemo vuba barakubara ko ama challenge nzosha ndayashira kuri YouTube kugira bishobore kubafasha abandi bashaka kuyitamba aho twese neveri washitsa abana bacamanza jewe nemera turimo kabisa abo gusa urangyoheye ubyumve urangyoheye bitari ubwoba sinzi ko abafana bashobora gusagira ubuntu abo batera ibidodo shaka kuririmba beko aho ko waje je bambwiye ngo bava bagitera gusa ntibambwiye bagitera hariho barakubarira abantu bicaye kuri wese ego era ngo nantu baciranye imanza ngo zananiranye rero ashobora ibidodo ubu rero nicaye mu rubanza niko byitwa ni mwisentare nukuri mani kwezagiye nukuri jewe uzogushika amahoro venema ndamukiza abana bose bose ndabakunda bose amen nawe imana ikumpera imigisha yose ivantu hose ho mwijuru ndihajya mu bana bawe umuhungu ushaye n'umukobwa ndiko n'uwese wene babiri umuhungu ushaye n'umukobwa je nifite udukobwa gusa wa muntu
wewe nta muntu ubona abafirana impano yawe ko mbona uri umuntu arenze cyane mu kuririmba buca ndamumenya buya ndiko ndamwihweza buke nzobabwira sawa merci beaucoup hezagirwe cyane ndamukiza umutambukanyi wawe mushinga nawe wawe bamwe asante sana bamwita Romeo kuri kimana aratumye byose zirikoroka kuri kimana tinya umuntu agusengera bavyita batubona duca mu mitego dusimba dusubira kumba aho hanze abafana kuva nkangura music it's my first time murana umufana asengera gutya kandi kwisamiriza kuvuga ko bose batankunda bonga isengesho man kandi ari serious cyane timbere ko ndamuramutse amaza kumusengera cyane abanza kwanza humanuzi mwe mu bizo yose yita kwishimira Yesu ay ndarenge kina na mamao umunywanyi akubura mu telefone rero fabelo yola Asman mambo vipi niko pamoja na Azayen pamoja na ESTHER NISH. Salama Asman. salama Na ESTHER NISH arakumva papa mama allo ashi uko bien nakureceive Chimara kwanza reka manda bukezi gikorwa n'ikizi asante sana mtu wangu ariko nyuma yo gushima igikorwa ariko ndavuze wari cyakubaka amakozi biravuga yuko iyo ndirimbo ESTHER NISH ideyayo yaturutse kubo bahoze bari kumwe mu rukundo yageze iki ngo yaturutse inspiration yari ujyanye twari dusanzwe tuzi muri entertainment cyangwa n'ubundi n'ujyanye n'agashanagira bangahe n'ujyanye sinari bwahindure aho bagenda bigarukira kuri video muri video muhayiraje iraboneka ko video yani indirimbo itanguranya ubwiruje kuri map ijya cyane bari cyane kandi hari mu ijoro iyo yari n'isanga cyane iyo ayo image twafashe guhera saa 2 z'ijoro hama duheza video saa 6 z'ijoro saa 7 gutyo ahantu bari bambaye iperike yera abantu bigaragara ko umenga ari tuduhere cyangwa bari yaje ijyanye bon sinzi icyo byavuye ko sinzi ko ari filika nyinshi urareka ndabwishyure pima nabyemeye ko umunsi byambaye ndabyishyura ariko nanje ntabyo ntahura parce que twamaze nk'ikintu cindwi zibiri tuja gukorija bon numva sinari gwava nicara ngo nce mpeba video yose kubera ikosa rimwe Seguro ko nabyo kari bere yanese n'icyo batangiye muri kumwe n'umwana sa ati yanya biteguro ko yanya bijya kari bere ESTHER NISH batangiye afite ntabyo nzi naho bimenya wosanga binariko azahora kudahira neza yasha zereka ndakurabire ndakwishura urabona n'uyu yashimye mbabaye nabiriko vrema hita akabatuka mwisho yagiye nyuma y'umuziki wo gusanze mu business inde nyuma y'umuziki gukora business bon navuga ko ndabyishije gutega je ndi mu femme d'affaires hama à part y'ivyo ndumudandaza mugabo simunze gushira business yanje muri vie ya musique canke kuri social media oya ninabona bikenewe nzobamenyesha no kuri nimubwira ikibazo kandi noryoherwa nshorewe n'abafana vuba cyane ndababwira ego urakoze cyane ego bamwita Asumani mu Buyenzi ataga amajana 3 Asumani ayeza vuga ati IREBE ESTHER NISH yubaye kwa vori abakunzi biwe ni benshi Azayen ka vori ndayumvise ndakunda nakadawa na idusubiremwo aletfona aza pro ewana ndayishimiye ni tade vuga amen amen muvugire haleluya haleluya reka twitaho no munywa
tubandanye no ku murongo wa telefone twumve ibyo yaga irebe famalo. Allo, Yeyo Senegalais. Isma. Umeze gute? Yarameze neza, ndamubwiza ESTHER NISH. Salama umeze neza. Yego ndashima nawe. Ndakurisinga je n'amahoro kabisa. Shanga kwera ko turimbo turyoshe kwera. Nukuri. Ndaryohewe cyane kubyumva kabisa bintera intege. Nukuri kwa Mungu. Ayo bakabazo barakubaza. Hari ibintu by'ampani yasorera yigeze gutangaza ko ari umwami wa Mirikenge mu Burundi. Inde? Oni yasorera. Wewe mba warabibonye uba wabyakiriye gute? Nukuri umwe wese rega ku gatwe kiwe arafise uko yita izina nuko yiyumva umva mu ico gihe sino hava ndamushira urubanza ariko ico novuga nuko umuntu wese ariza yiyituko nuko afise impamvu zatumye yiyituko icya kabiri bikorwa by'umuntu biravuga rero numvume ngo ntajijima je no hava ndamushira ko nanje ntazi uko banyita nanje kubera uba wanamutanguriye nabyo wigeze uvuga mu gashimira dukora imishashe yaje hanze n'abandi benshi bamutanguriye mu oya kweri ntakubeshe ayo akandi kabazo rero wakije neza ko utazasubira gutunyoteza navyihanye n'amaboko nikutambona nayamanitse ya nukuri kwa Mungu naryohewe Wandani mukorera kadawa. Sana vuba rero ndagutamwa. Asante sana. Ewana. Ashe. Ibintu ni hatari cyane ariko kandi babanze babangire gato tuza kandi kuva mu murongo wa telefone ariho akabazo nshaka kubaza ESTHER NISH yazaye ni ESTHER NISH ubona yuko neza neza umwaka wagira uruhere ESTHER NISH ataduhaye igikorwa cyitwa banyoye kimaze hafi amezi 3 arenga gisohotse twashaka kumenya ni na KIDUM nawe nyine yanditse avuga ati umukobwa wanje ni mumundangire ari hehe twashaka kumenya ESTHER NISH wari mu biki kugira ushiye gufata umwanya ungana gutya anye utaduhaye igikorwa byari byagenze gute ni za business nyene nabisiguye byose dukuri kwa Mungu oye no bana kintu renda byari bijyanye navuze bijya business zonyine yego canke hariho n'utundi oya byose ni mu nteguro yo gutanga ikintu ciza ESTHER NISH kugira atange ikintu ciza rega utarahora kwanza ngo ubanze urabe how much abantu bakunyotegwa ntuzomenya bakunze ufise uko bangana kantu kabesulinye gasubiremo utaricara kwanza ngo ubanze urabe hari ukuntu bita kwicara ngo ku gasozi urabati mbega mfise inshuti zingahe hari abantu twita ngo nabagenzi kandi ari abo tuzi gusa gusanga umuntu ntazi gutandukanya ngo nkaho utazi gutandukanya abakuzi n'abagenzi rero muri ico gihe biragufasha kumenya ati mbega ninde mugenzi ninde nzi canke nindanzi aho rero ushobora muri absence yari abantu bakwararira ati nukuri ati yo bwabo ndi bashati ko ndisha imitima y'abantu ko ngaruka vuba atubwira neza kuri iyo ndirimbo Follow Me ni indirimbo iri ifite title y'icyongereza tumenyera ama title ya ESTHER NISH abari mu Kirundi ariyo na Come and See nayo nyine mu cyongereza aragarutse n'indi title yitwa Follow Me toshaka kumenya Follow Me ni Asmani yabaje kano kabazo ati inspiration yavuye hehe ni ESTHER NISH yashoye kumwishyura ariko ndashaka kumenya mu ntego y'ino ndirimbo duhere mu kwandika ukura yimvira agushika naho uja muri studio urayikora turagenda mu masanamu turashaka kumenya n'izihe ntambamye wagiye urahura nazo ESTHER NISH kugira igikorwa gisohoke kimeze gutya bo intamba miza mbere nahuye wana gukora video ijoro ntabwo ari ikintu coroshe kabisa na gato d'abord twarateguye kuyikora umunsi wa mbere biraswata ku mpamvu amako nayikoze igihe cy'ibitoro gitaraboneka muniri uko ibitoro nyabironse waparanganye hama musugira kabiri turategura kabisa byose n'akameka baje kunsiga amatara ngofye amatara cyashika kuva sa 17h saa 11 z'umurango gushika saa 5 z'ijoro atarazi
umuntu wa makeup ategeza ku muntu yari yamanze gukora caritahira bwa gatatu naho bisha bigenda neza mu kuvuga ko twatashe dutevye ku mvo z'amarotara mwamwe kurondera amatara kugira gute umva intamba bintu zigira zibura mu gikorwa kugira ngo ikintu gine neza rero ugasanga iri bigiye gufata nk'ukwezi cyangwa amezi 3 tarasohoka kumvo z'utuna turi yari wabajije ngo mega makeup yawe utwo twose n'utuntu nagenda nafata ama etape yo kuraba mbega ndahire kurendeke rero utwo twose n'utuntu kwita intambamye kuri jewe ahubwo tukiri ku bintu by'intambamye ESTHER NISH hari ikintu dufise nk'abakunzi b'umuziki ndundi canke n'abafana nk'igicapo umenga bavuga ati abakenyezi canke abigeme muri industry murafise ukuntu mubura canke ugasanga ntimuri determine Meidi niwe yavuze ngo muhura n'ibibazo vyinshi mbega hoko guki ugira ngo ico gicapo kive mu mitwe y'abafana b'umuziki ndundi kubera ko hari gihe bavuga ati umuririmbyi araje w'umukenyezi ugasanga après y'igihe runaka arabuze mbega ni igiki cyokorwa nk'abakenyezi kugira ngo namwe muguma muri novuga ati muri ku on top ku buryo bavuze ati ari umukenyezi amaze imyaka 10 mu muziki ndundi novuga ko ibanga rya mbere ni ryo umuntu wese kumenya intumbero en fait benshi bakunze kuza muri musique baje kwiyamiza bamwe baje kudandaza la beauté c'est potentiel kuri social media muga biciye mu artiste ugasanga umuntu wese azafise intumbero iriya dutse ntituzanane intumbero zimwe rero mwico gihe iyo dufise intumbero imwe dushobora kuavansa kumwe rero waho ndico arakina nimba bote yiwe bashayisantire batu igihugu cyose ahita yumva umengo sije nta kimumare canke ya mistari bararirimba nasho bikimaze basi barazwi hakaba hariho n'abazanywe n'intumbero kubera ko hari ibintu marasonere ariko badafise ubwo bushobozi bwo kuguma bavansa abo nabo baracika intege bakagenda cyane ya majambo ya makomantere abantu batwandika gusanga atari umuntu yikomeje mu mutima ajya majambo y'urukoza soni naratuma umuntu acika intege cyane nk'abavuga dufise patience ntonya rero bisayo umutima ukomeye nkibuye kugira ngo ushobore kwavansa umva navuze ubwa mbere kutegeza kufise intumbero yakuze mu muziki bwa kabiri kuba wumva ko uzokomerera ibibazo byose bizokubako bwa gatatu rero ugakora uri serious rero icyo gihe biragufasha kwavansa hama ukaba umwanditsi mwiza ufise ijwi ritomoye nibaza yuko ntadashobora kuba desi ibikorwa by'iwawe kubera ko bimaze kumenya intumbero uteza kwikora nk'akazi yese turi kumwe na ESTHER NISH ariko kandi ndagarutse kuri ino ndirimbo follow me indirimbo iramaze gusohoka turabona ko watanguye kuja kuyigira aba media twahagiye hatandukanye mbega wifitiye uwo umugambi w'ino ndirimbo uzobandanya uja he inyuma yo gusora amasanamu media tuwa wifitiye uwe mugambi mugambi nuko kwa avance d'abord ndabona kuri platforms ikigenda neza uretse kuri YouTube ko abantu batarayisantira cyane kuko nabanje kuyishyira kuri platform mbeko ndayishira kuri YouTube hama nyuma yayo bikunze mugabezo banza burindire kwanza kandi kalansi mashaka kuziransa ari zitatu hariho banyoye hariyo hari nindi iri nyuma yiyo hama umuntu agira lancement officiel ko kubumvisha comeback yiwanje bumva ati mbe yagarutse gute yagarukanye izihe ndirimbo ubu wari bwagaruke ubona kwambara iturenye azaye ntiyari bwagaruke rero ibintu biba vyoroshe ESTHER NISH ntiyari bwagaruke reka ndabahonje gato ndabakome ari munenze avuga ati mahoro y'Imana bane namwe ni Loeva Nyakabiga ESTHER NISH arashoboye cyane ikibazo abana biwe barabizi ko aririmba hama yifuza ko umuziki wiwugera hehe hama ahanura iki abandi bakobwa abagenzi biwe turashaka akorana indirimbo na Meili murakoze bon navuga gute sugusesa kari umuntu uzaye mugabo hariho projet hariho projet no kuri na irindire yihanganye vuba cyane